uramuta cyane Landry kipe yitwa Bilbao ku munsi w'ejo yasitwaye muri Laliga ndetse n'ishami ry'umupira w'amaguru bw'igihugu cya Espagne ati yamara abagore bagabo mukora muri Laliga muturabire neza kipe yitwa Barcelona nta mafaranga bafise yo kugura umugabo witwa Nico Junior ariko mu kanya gato gaheze ishami ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Espagne bari kumwe na Laliga basheshe kipe yitwa Atletico Club Bilbao ativuga uvuye aho nta kintu na kimwe cyerekana yuko Barcelona itarekuriye kugura umugabo witwa Nico Junior. Amakuru Urashaka akemeza ko gushika muri kano kanya mu ndwi tugiye gutangura Barcelona iri kiritegurira kurangiza ibijyanye no kugura clause liberatoire y'umugabo witwa Nico Junior muri equipe yitwa FC Barcelona nyuma yuko Laporta abwiye equipe yitwa Atletico Club Bilbao ati none ibintu biraba Barcelona mu bitwara muri La Liga kurusaku kandi nabo n'abagabo bagira urusaku atamujya kutuvugira muri La Liga rero yishuye equipe yitwa Atletico Club Bilbao ati mutuze mutekane nta kintu na kimwe c'ikimenyetso gihari kigaragaza kivuga ngo Barcelona nta burenganzira ifise bwo kuba iyogura uwitwa Nico Junior. Sigitsindo cyambere kino sine gitsindo gusa je nabigarutse ko ku munsi w'ejo Bilbao nta kintu na kimwe ifise yo kwitwarira Barcelona ngo nyamara muraba amafaranga ya Barcelona ava wowe Bilbao urasanzwe niba Barcelona yo kwibara Liga yotorera mugabo wivye bigasaba relegation urakoroka muri deuxième division kubera ico siguye muri La Liga nico Barcelona isiguye n'ibintu biri bitangana ubushobozi Barcelona yari ifise no mwaka ndemeza ko busombo bwo bari bafise mwaka uheze kuko no mwaka batwaye ibikombe batwaye La Liga batwaye muri igikombe c'umwami ndetse banatwaye na Super Coupe d'Espagne birimo amafaranga avec garuka demi finale avec garuka ya demi finale muri Champions League muri nouveau format uronka amafaranga ukutera intambwe wegera mu gice gikurikira kuva mu mapure ukizanga muri ultime ukizanga muri karo ukizanga muri demi n'ibintu Barcelona byagiye bayizanira amafaranga atandukanye nari fiza mwaka heza none ko mwaka heza nimba bararonse 60 zo gusinyisha Daniel Olmo babura 60 no muzi batwaye ibikombe byo kuza kurondera umwana nka Nico Williams wowe Bilbao uco simbira mu itangazamakuru canke agiye hatandukanye muri federation mugiye kuregana Barcelona amafaranga 60 za Nico Williams nimba wogera hano vuga ngo La Liga nyamara mu canke federation mutwigire ingene mwokora iperereza ryahavuye amafaranga Barcelona igomba kuzana kuri Nico Williams kuko barakenya La Liga yatanze inyinshi imeze neza iravuga ati twebwe ivya Barcelona tugomba kuvyinjiramo niba bamenye gukura amafaranga agura umukinyi mwebwe nimba mwarakoze isamara mugafata umwana mukamushira kuri clause liberatoire y'amafaranga make reka bamutwarire ubuntu uno muzi rero Barcelona ihagaze bwuma peut-être ugashaka ko ari nagashavu nokita gashavu Barcelona yagize iravuga ati mundu itangura tere mugabo bitwa Nico Williams tuza kwa do finaliza uko baramusezerana yerega ko gerekerezo agategerezo ya mbere njya kabiri bizohera ndazobiyejeje ati turafinaliza ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu diri ya Nico Williams turafinaliza ibijanye nayo mu ndwiza twibike ku mwana ivyo Bilbao biri kuravuga se ndavyitayeho umugabo bitwa rapport so yabaje ati none gute unanigwa no gutunganya ivyo wawe ukagomba kujera ivyo wundi mugabo Bilbao bivugire mugabo no muzi genda yemeza ngo Barcelona naho yari kuri muri ya crise y'umwaka uheze amanyanga yose ari gukorwa akagomba kamenyekana ko ari amanyanga Nico mwamaze kumutwara La Liga nta jambo rifise cyo kuvuga ngo Nico yaje mu bidaciye mu muca ahubwo La Liga yagomvye kubananiza mu bijanye n'iyandikwa y'umukinyi mugabo n'ubundi hari intunganyo nyinshi no muzi nimba sentare yivanga mu bintu vya Barcelona ivyivanga kubera ikavyivangahoza indani ivyivanga kubera izingo Barcelona tuyibuze muri La Liga Real Madrid tuyibuze muri La Liga Bilbao ikiza mu mwanya ugira kanga yo tanga ijambo ringana gute Bilbao ahantu havuye Madrid na Barcelona ikintu gihari Landry mbandanizaho nuko ngerageje kurondera nasanze yuko La Liga yo ntabwibuza FC Barcelona kugura abakinyi ahubwo ikikora iraraba yagize amatohoza ikabapunguza ikabatuma ahubwo babura la capacité
yo kugura abo bakinyi hajya rero usanga babahaye nk'ibihano cyangwa bakabagura ntibandikwe player fait financier naho nyene Barcelona nubwo yohura n'ico kibazo ifise urusha rwo kugura abakinyi ariko aho kibazo gica kiza ati La Liga hani ciza yaravye amadosiye yabo ikaraba ati mwebwe mwaguze ibintu bingana uku mwinjije ibintu bingana uku neka natwe mbega ayo mahera mwayakuye hehe niho haca haza ikibazo bica bivuga ati mwebwe bano bakinyi ntimuza kubandikisha kuko amafaranga mwebwe mwinjije ntahahuriye n'aya mwazananye no mukinyi niho La Liga yoyo yinjiramwo apana yuko Atletico Bilbao yoyo yoba yaje kuzana yoba yazanye ikirego kuko ko no kwinjira mu nzu y'uwundi ku ruhande rwa Atletico kandi niho kuburira indero nka FC Barcelona. Equipe ya Atletico Bilbao yazindutse yandika ugwandika uno munsi mu gatondo ati le club apprécie la volonté et la clarté de la Liga qui défend les intérêts de tous les clubs. Ati equipe ya Atletico Bilbao irashima ubwitange n'umuco wa La Liga iharanira inyungu y'imigwi yose. Dans le cadre du fair play financier, la capacité de FC Barcelone à recruter les joueurs a notamment été évoquée. Ati mujana fair play financier, urugero Barcelone ifise mujana kugura abakinyi vyaravuzwe ko. L'Athletic Club tient à remercier la Liga de football professionnel pour la responsabilité et la clarté dont elle a fait preuve lors de la réunion qui s'est tenue hier entre les deux entités. Ati Atletico Bilbao irashimiye cyane La Liga ndetse n'urwego rw'umupira w'amaguru muri Espagne gwafashe ingingo cyangwa gwafashe mu minwe ikijanye no gushira ahabona cyangwa no gutanga umuco mu bijanye n'igugwa ry'abakinyi bagiye batandukanye mu migwi itandukanye biciye mu nama yabaye ku munsi w'ejo à laquelle on a assisté les présidents des deux organisations Javier Tebas et John Oriat. Yari nama yari yahuje cyangwa se yarimwo Javier Tebas atwara Liga ndetse na président wa équipe ya Atletico Bilbao kwiza rya John Oriat. La réunion s'est tenue à Madrid en réponse à une demande d'Athletic Club formulée dans le cadre du fair play financier. Ati yo nama yabaye mu ntumbero y'ikirego cyari cyatazwe na équipe ya Atletico Bilbao kivuga kuri Kaya Barcelona katawaje ifite kugura umukinyi nka Nico Williams. Parmi les sujets abordés figurait la capacité de FC Barcelone à recruter les joueurs compte tenu de l'intérêt légitime de l'Athletic Club à accéder aux informations pertinentes après que le directeur sportif de FC Barcelone André Luis de Souza aka Deco a publiquement reconnu que le club tenterait de recruter un joueur de notre équipe première. Ibyo byose byabaye nyuma yuko canke byariko birarabigwa hamwe mu iyo nama harimo ni nyuma yuko Atletico Bilbao yamenye canke yumvise amajambo yavuzwe na directeur sportif wa equipe FC Barcelona twizina rya Deco muri weekend yeze ikiganiro ikinyamakuru Sport avuga ati abakinyi nkabo iyo batweretse ko bifuza kuza turaraba ko amategeko abitwemera canke dufise uburyo bwo kuba twogira gute twobazana. Ce joueur est sous contrat avec Atletico Bilbao jusqu'au 30 juin 2027. Sommet de ses affaires signifie veiller au respect des règles de la compétition. Ati nimba umukinnyi agiviza amasezerano kugeza kugeza 30 ukwezi kwa gatandatu na 2027 Barcelona ikaba yarivanze mwibi bintu iryo ni tangazo rya equipe yandi Atletico Bilbao tivyerekana ko bariko baragira gute baraturengera. Ngo ni gwandiko ruvuga ngo gwanditswe na Bilbao avuga ati twe twashimye ku inama ku munsi ejo yabaye kandi umuco wagiye uratangwa ku bijyanye no ko Barcelona yogura bakinja hitobagura n'ibindi bigiye bitandukanye. Tugaruka kuri ino declaration y'uwitwa Anderson Luis de Souza benshi bazi nka Deco yabivuze nyuma yuko amaze kuyagana agent wande wa Nico mu nyuma afata urugendo asanga Nico Williams yari amwereka ati genda shaka kuza agenda muheze deal
Atletico Bilbao baba frustre n'uburyo bavuga ngo babona bagiye gutakaza Nico kuko niburi bakwitega kumujya ko amafaranga arenga ya canke bakifuza kumugubana mugabo mukinyara beretse ngo ivyo mwankoreye vyose narashimye ariko nanje narabitangiye kuko no mwaka w'izina ari kugenda Bilbao ifata ingingo itabereye reka ndayita ingingo itabereye kuko Bilbao yafashe ingingo yo kwigisha Laliga na Federation bujya akazi gakogo ubutungane burahari nkuko babivuze nabo kandi ubutungane bugomba gukora atari uko jembwiye Mike ati ubutungane ni murabe nakana kuko mu butungane bari bajejwe amatohoza none Mike nimba jejwe dufate kumenya ati abakozi bo muri PJ kazwe bemenegeza kwatunganiza bose nkamenya ko bahembwe none je nza kubwira Mike ati Mike buri yaraba Nadia ni yahembwe ujenza kubikubwira habari ugwego wowe ujira ku imera ndo hitana ati wimenye gute no kubaza ngene wamenye ko Nadia taronse umushahara ya ahubwo wabwizwa ko ufise ubundi buryo wamumenya mu bibazo vyiki byataronse umushahara nimba Nadia atahembwe mu kazi ka misi yose usoyibona nimba Barcelona yaguze Nico Williams itabikwiriye Laliga mbere yo kibasinyira izo none Laliga izohumiriza ivuga ati twe twabisinye kwera ari Barcelona kandi ari kwija amategeko none twabonye banga kuyandikira abakinyi none banze kuyandikira umukinyi bavuze ahubwo base kubandikira bamaze no gushika kuko babo baraba bamaze gushika bagaca baharura ati nimba baraba bamaze gushika hanyuma bakarindira ko babiturana mu bagiye kubasinyisha bakavuga ati reka turaha amafaranga mwinjije ya uno musi rero n'amafaranga mwasohoye kugurisha abo bakinyi turabe kuko muri fair play financier baraba uburyo wazanye uburyo winjije haba ku materrain haba mu kugurisha ayo mamayo apana ajya yandi mahera mwe mwibaza kuko FC Barcelona irafise amafaranga menshi mugabo n'uburyo nyene buba buri muri club bwafatishije club nyene haba muri ivyo bindi vy'imipira ngene ikibuga ibintu nk'ivyo ya ni wana ariko naza nkonfirma ndavuga ati namakuru yazindutse arandi kuno musa avuga ngo La Liga ishobora kuba yamaze kubwira Bilbao ati twe nta burenganzira dufite bwo kuza Barcelona kugura uyu mukinyi mu ntumbero yo kuvuga ngo mwe ni mwarenganywa tuzobarenganura ariko kandi na Barcelona tuyirenganya ku bwanyu uwo mukinyi uramufise amateka avuga iki umukinyi udashaka kumurekura nico gituma clause liberatoire baho nimba clause liberatoire hari bakaziringa n'umukinyi akabemerera ari contexte zose ayo mafaranga bakerekana muri Liga ko yafise bakayadepoza bakazana bordero muri Liga barasinya baravuga ati Barcelona yaguze umukinyi yitwa Nico imukuye muri Atletico Bilbao iguze clause liberatoire yiwe irabiyeze nico gituma ino nyishu yatanga itatango ni nayo nyishu yari yitezwe kuko Bilbao igiye mu tungana itwara facte zereka ko yarenganijwe nitwara facte zo kwereka ngo nakaranyivye kandi atakwivye eske nimba Bilbao uno musi ivuga ngo turashimira La Liga ko iri kiraharanira cyane siri kiragwanira inyungu z'imigwi yose ikina La Liga ubwo tuzobona Bilbao umunsi umwe yitwara ivuge ngo Barcelona yinjije umudefenseur avuye muri equipe kanaka naho nyene murabe katamare yarafite cyangwa ibabikoze kwera frustration yuko bo batakaje ubwo Bilbao yoba yarubahutse kuja kuraba ko equipe ya Real Madrid yoba yaguze Dean Hulsen idafise ibibazo nivyo bintu ngena nagarukako ubwo izindi equipe ziko zasinyisha abakinyi ubwo biroroshe ko mu Bwongereza Man City ivuga ngo ni muturabire ko Chelsea abakinyi kiragura ivisa amafaranga yo kuba yobagura ça ne se fait pas namazi yamaze kurenga ingombe kuri Atletico Bilbao bakisanga nani kindi bafise ko ku munsi wejo kinyamakuru Sports nindi nyamakuru byo muri Spain byanditse ngo imigenderanire hagati ya Barcelona na Atletico Bilbao yatoseka ivyaheze na kintu cyo kumvikana hagati ya Bilbao na Barcelona kizosubira kuba ya kuko Bilbao yarase ibiganiro bwa mbere ariko kandi nyuma yo kwanga ibiganiro ibishizemo ubutungane hano Bilbao gusira babaye bafashe Barcelona nk'umwansi mwatugumuriye umwana mu mutwe ko mu bicatse n'ibindi mugabo equipe nkuru ni nkuru ariko bafashe ubona ariko wafata nk'abazi umwana wa Vendeza n'umuntu w'umugabo ari sinyira contrat arigiye umuntu ubona ko ari karondera ico bitinye ndamuvana nyogo kugira ngo mushwane ukabona ko kabisa umuntu ariko kwigenza ko kugira ngo mushwane niko buri muzeka 22 umwana ziguraba itiza n'ikibi
akugumura imana ahubwo mbabona yuko ubona ikintu cyo ikintu gihe ni close liberatoire kuko niko uno musahari Bayern nivyo Nico ari kuri close liberatoire 58 mugabo Bayern ngo mukuru mu vyana vya Barcelona yari yemera gutanga 85 bivuze ngo muri Atletico Club baradukiza amaso karabati nimba Barcelona doha miliyoni 61 usemo n'amatagisi yose kandi hari Bayern yemera kudureza 85 twari gutuma tumutanga muri Bayern doha 85 tukunguka nico kintu cyo ngene kibabaza equipe twa Atletico Club erega equipe irinzi ivuga ngo ntidushaka ibiganiro harimo no kudashaka amahera iyo kibi bivuze ngo ntidushaka ibiganiro harimo no kudashaka amahera dushaka umukinyi wacu kuko turacyamuvise ko projet mugabo rero ifoko ariko turacyavise ko projet mugiye amafaranga bamushyize ko ari make kandi nana projet umugarantisa muri equipe nico no gica kiza we kudashaka ibiganiro udashaka amafaranga ufise iyo projet ubwo uwo mukinyi wawe urafise ibimwemeza ko iyo projet akwiye kuyigumamo ni ho hantu je mpagaze hano makosa ari kwa Bilbao erega uno munsi ndavyite gute nagashavu k'umuvyeyi ni nagatego bonyene bitayemo barazi ngo turiko turarera kandi turiko turera ibikura kandi uko turera ibikura isi genda yegera imbere technology yiyongera canke abantu babona kure gusumba uko bari none nimba uno munsi wa Bilbao uri equipe yareze tala zitambuka nkuko twabigarutse ko mu minsi irenganye uyu mwana ni karaza umupira mugabo gwego gwa mukuru we Inaki Williams ntago afise Inaki Williams muri no myaka yani ko yari gishirira giturira kwa Bilbao uratunze umwana nka Inaki uratunze Ikeremuniye abana ba academy bafise nivo zo gukirira equipe nziza muga Madrid ntiri kwiramwimvira kuko irazi ko ifise Gareth Bale irazi ko ifise Benzema irazi ko ifise Ronaldo ntahimuzana ngo imushire Barcelona ntimwiyumvira kuko irazi ko ifise MSN Messi Neymar Suarez ntahimuzana ngo imushire n'abana bitwa muri Real Hadad bari kuva muri academy ariko barashwiragizwa mugabo namuzi ucuse wowe Bilbao utunze abakinyi beza nta kintu na kimwe gifatika uzoba prometa ko bazotwara bari kumwe nawe mugabo baca bagumi wawe kubera ntibahagomye kubera bahakunze bagumye wawe kubera ko barazi ngo n'ahandi turi buje kurondera ibikombe ntaco turi buzane kubera haruzuye mugabo namuzuzu biugira marchance ndayite marchance yo guproduiza nk'umwana yitwa Nico Williams icisanga kwa Barcelona hari gihengeri icisanga kwa Manchester City hari gihengeri icisanga kwa Bayern Munich hari gihengeri equipe ziri capable kwa zo mu bikombe mu myaka 5 kurikirana wowe Bilbao promesse zo muhani yo gushika muri finale ya y'iki gikombe ca Europa League kubera ko yagiye ukirira San Mamés niyo promesse muhaye ibaye rate none ni giki kintu vize n'ubundi ushobora kuvuga ngo twari tugifise muri projet zacu Nico Williams uzumohiki ibaze Bilbao kugeza muri kano kanya erezma ko ibi bibaye Nico Williams yaramaze kuba yimura imizigo yiwe yose yarayikuye hariya ku kibuga bari gufamwangira gutera imizigo yiwe ni bari kumwangira ariko ndiko niyumvira hamwe vyoshe ko uyu musore agahura n'abafana mu gisagara ca Bilbao bomugira nkuko abafana ba Espanyol bamaze igihe batera ubwo uyu munyegori wabo babazigira musera rwo bamubwira ati aha uzohagaruka uje gukina urabe rero uraba uburyo equipe nkuri igomba kujera ibintu bitandukanye n'uburyo equipe nto zibijera ku munsi w'ejo nibatangaje ko imigendanire ari mibi ku ruhande rwa Bilbao yego mu gihe Barcelona umugabo witwa Laporta kuri Radio Catalunya ndetse nako biciye kuri Mundo Deportivo yavuze ati twe nta migenderanire dufitanye na equipe ya Atletico Bilbao nivyo yaramaze igihe hari ukudahuza bivaye n'ibiriko biraba mu myaka yeze mugabo nitwavuga ko dufitanye imigenderanire mibi ati turi migwi ifise kahise karekare kandi twavuye kure dufise byinshi twagiye turahurira ati siniko ndatahura n'uburyo bariko baritwara ndavye uburyo je ndabubaha umwe wese yabwirizwa gukurikirana ibimuraba ahubwo hazaze kuri ngaho ati sinahuri gito wagiye kuvugana na Laliga ibijanye na Barcelona kandi Barcelona na Bilbao wowe urabizi kuri Atletico uri Bilbao sivyo uri equipe no kandi utegereza kuboneka kandi kuri scene muri haba muri Laliga nimba bino bintu bibaye kuri Nico Williams yashoboye kugukinira kuva mu bwana
kugeza zino sana aho nyine akigukinira mbega utari Nico Williams we uzomwemerera agenda uko nyene aho numva ko ari Bilbao yicize mu gatego oya Bilbao niye mbere nka za Monaco na za Dortmund irere imari hiye bayiteze ibeyi amafaranga afatika babiri kose urisire yuko uri Bilbao uzoramura uzohora uramura nta mwana azokwemerera kuguma muri club yawe azi yuko niyasohoka atakintu cyo kumushimira uzomukorera bizoba bigoye cyane narijya wowe uri club utazotwara Laliga uri club utazokwinjira muri Champions League uboneke muri ayo mahiganwa ari international uno mwaka barakina Ligue des Champions ko babaye bakana ya none uri rusira yuko Atletico Bilbao genda kwigira muri genda kwishikana hehe unamuze Borussia Dortmund iraduprometeye ko mu myaka 12 bagera muri finale za Champions League mugabo imari kwa Dortmund yirinzi baho ifadika bari capable kuyigarda muri Bayern kabona muri Real na Barca nivyo rero kuri Dossier Nico Williams Barcelona batsinze igitsindo ca mbere kipe yitwa Bilbao yariko irarondera indamuvana njogo gushwana ariko Barcelona babwiye bati twe turatekereje Laliga ni nkuko yabwiye ati reka twe dukora akazi kacu nivyo mwaje mwazanye kirabo murabivije reka ro dukora akazi kacu nivyo muri Barcelona gusa yindi nkuru twohavuga nuko ngo bishobora kurangana n'undi mugabo witwa Marc Andre Stegen asotse muri equipe ya Barcelona kipe yitwa Monaco mu nyuma yo kurangiza transfer y'umugabo witwa Ansuman Fati washobora kuba bagarutse ku buryo budasanzwe mu kurondera Marc Andre Stegen nyuma yuko equipe ya Barcelona yinjije umunyezamu Joan Garcia n'abanyakoze gari n'umusore amaze bati mu masezerano basezeranye kwa Barcelona yuko uzoshika kutangura mbere ya Marc Andre Stegen ateka ko bari no kuburira Son Ter Stegen akose shaka avuga igo ati mugabo ngiye kugwanira umwanya we kwivyo yabakinyi bose muri Barcelona akaba kiri we kwivyo yazinyabizi equipe twa Monaco Landry bigaragara ngo ifise projet shora kuba iriko irasubikira ko Monaco ko azokina nabo igikombe cya Ligue des Champions barifuza nyuma ya transfer y'umugabo witwa Ansuman Fati kuraba transfer y'umugabo witwa Marc Andre Stegen jewe no munsi nibaza yuko shora kurangira umusaza sohotse ibiganira gasohoka kuneza yiwe no kuneza equipe nationale y'abadagi umugabo witwa Marc Andre Stegen arake kuvavanura na Barcelona baramweretse yuko batamukeneye bakamwereka yuko batamukeneye ariko nivagaragaza ikiri nivo nziza rero burya je nakunze kuba mfata akarorero keshi urabe umugabo witwa Jose Pep Guardiola uburyo yakaravye umugabo witwa Kunagwero aragusohora mu buri isoni kandi turazi nguri legende wa equipe ya Manchester City bidasubiwemwo gusumba ba Kevin De Bruyne muri ko murakinana